Abantu bose iyo bava bakagera barifuza kugira abagenzi. Twaremewe kubaho no kubana neza n'abandi. Nk'uko rero tuyagira abagenzi pamfe ibijanye n'ubuzima bwacu, ni nako dukwiye gusangiza Yezu ibitunezereje canke ibituruhije. Kubwa Inyasi Mwiroyora Mweranda, iyo ubaye mu bunywanyi budasanzwe na Yezu Kristo, uronka inema zo gutsinda utunenge turi mu buzima bwawe. Umuriro w'urukundo rwa Yezu waranze Inyasi Mweranda wabaye icitegererezo gituma abari mu muryango w'abayezuiti basanzwe bitwa abagendanyi ba Yezu bitwa kandi abagenzi mu Mukama. None nawe mugenzi, ubucuti ufitaniye na Yezu umeze gute? Hoba haragahaze? Ubona wo kongereza umwanya umarana nawe ngo umwugururire umutima wawe?